Tugire Kristo. Jewe nitwa Macumi Bernardo, nkaba ndi umushingamuryango mukuru aserukira igisata gishasha ca Kigomero. Iki gisata aho kiri neza neza ni muri paruwasi ya Murore, diyoseze gatolika ya Muyinga. Gisata cavutse kivyawe n'igisata ca Mukerwa, igisata gitatswe n'imibano ine. Ivyo rero tukaba tubikesha umwungere, mbere tunamukengurukira ko yemeje ko igisata Kigomero gitangura. Umwaka uriko uraba uwa kabiri, yaduhaye uruhusha rwo gutanguza igisata, kandi tugashimira abakristu bo mw'imibano mito mito bitanze batiziganya uno munsi kugera aho bigeze ubu. Mbese tutibagiye n'abakristu bo mu bisata bibanyi bitanga bakaza kudufasha gushomba amabuye n'ibindi, mbere n'inshuti n'abagenzi ntako batagira mu kutugwanako, baba abo muri paruwasi canke hanze yayo, ntako batagize kugera aho tugeze uno munsi. Turabibakengurukira kuko uno munsi intambwe tugezeko irashimishije, naho tutaragera aho dusozera kuko twahora dusengera ahantu hagaragara hejuru, imvura igwa abantu bakibura. Uno munsi birasakaye, mbere n'imbere haramaze gukorwa ibitari bike, barasutse beto, ubu ko turakazira amatafari, ariko ibigikenewe vyo ni vyinshi. Mugabo tubandanya tunyaruka kugira ngo umwungere bibereye ayiduhezagirire. Yego, naho nyene noca mpera, uwogira nk'ico yunganira arashobora guca ku nimero patiri mukuru arongoye paruwasi yacu ya Murore, nimero 68 91 12 55 yiwe, gutyo arico yunganira gaheza akamucako. Canke ni nimero yiwanje nyene 69 17 51 22, canke 68 32 27 91. Aho hose rero arushaka ico abaza canke yunganira yoca kuri izo nimero. Turangije rero dukengurukira abo bose bafise umutima w'urukundo, abo bose atako batagize, n'ababandanya bitwararika ko umukama yobandanya baduhezagirira. Murakoze.